nuko murakoze cyane umwami abahezagire tugeze mu mwanya mwiza wo kuva ijambo ry'Imana ducakama imbere y'Imana kugira ngo twumve ivyo Imana duteguriye. Turaye kaze umubwiriza wacu ashike hano adushikirize ivyo yavuganye n'Imana. Kaze. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. Turashimiye Imana itugiriye neza. Duhaye kino gitondo ciza cyo kuba imbere yayo. Kandi amatwi yacu kamaze kumva ibyo amaze kumva. Harige Yesu yavuga ngo murahiriwe mwebwe mwumva ibi muri ko murumva kandi mubona ibi muri ko murabona, kuko hariho abantu bakera bipfuje kubona ibyo mubona ntivyabakundira, bipfuza kumva ibyo mwumva ntivyabashobokera, none mu bahigwe tubayemwo. Yesu nabihererwe icubahiro. Kubashitse tumaze gutanga kaze, namwe turabahe kaze cyane. Mwumve cyane umugisha w'Imana. Nabariya bari ngaha mu kuryo kwiwanje muri irya nzu yo iri hirya gatoyi, nabo nyine turabahaye kaze. Turabahaye kaze bantu muri mu nzu muri ko murambona mu izina rya Yesu. Oya ntimwanyishuye, turabahaye kaze ko ndabona ko mugira amaboko mwenuku. Hari gihe cyo kuramukanya nka muntu atwawe n'uruzi, n'ikindi gihe cyo kuramukanya umuntu avuga. Umuntu atwawe n'uruzi agenda aragira mwenuku kuko agiye kuvuga amazi acaja mu kanwa. Mwe muri aho kuri baroko turabaramukije mu izina rya Yesu umwami wacu. Je numva bikwiye dusoma amajambo y'Imana hano muri Zaburi. Zaburi 32. Zaburi ya 32 umurongo ugira 5. Intumbero y'ishengero iyo bitabaye nabi, umuntu wese aba mu ngoro y'Imana aba afise intumbero yo kuja hehe. Yo kuja mu ijuru. Izi ndirimbo turirimbira hamwe zo mu Kirundi 271 hariho amajambo ivuga ngo hazobumbugwa igitabo canditsemwo bande. Oya ngira canditswemwo abapasitori, canditsemwo ba mwarimu, canditswemwo abantu baturirimbiye tugakoma amashi, canditswemwo umuntu basavuga mu ndimi. Kandi muragoye rero. Canditswemwo umuntu amaze igihe kirekire mu ishengero. Oya mugabo canditswemwo basi umuntu Imana yokoresha akatwubakira urusengero nkuru. Canditswemwo bande. Uriya muririmbyi yavuze ngo mu mazina yabo iryanje rigize gute. Wewe ririmwo kuvugana ubwoba. Haleluya. Hariho ibintu abantu basa ijambo gusakumba ntushobora kuvyumva utashenye, ariko umuntu yashenye arumva gusakumba. Harahuja ahantu hatagira ingwi.
ugasakumba ubuntu twuturagarira iki uronka utuntu wipfa kujana muhira. Haraho umuntu asakumba ngo agira rondera ibintu yosakumba ngo ashiremwo ngo ibintu biryohe abantu bagatwenga ariko batazojayo iherezo bazorira. Vyari vyiza rero intumbero y'ishengero ikaba intumbero y'abakozi nuko twobashikana kandi natwe tukajana. Hariho abazobashikana ntibisangeyo, hari n'abakozi bazoshikayo bagasanga aho bakorera ntibagiyeyo, ntibuzomara ubuhombe none. Hari abatazojayo kuko batumviye icyo amajambo y'Imana yababari. Hari n'abatazojayo kubera ko batavyumvise. Abantu twebwe ino tugatinya abantu, kumwubaha ukabikakunanira, ukaguma uyugumbiza sinomwubaho. Mwubahuke, utomwubahukanaho uzinge bibiri utahe. Erega abantu benshi bazofatwa mubahagaze ngaha. Kubera iki wahagaze harya ukanka kundomera kukuri ngo bipfume binyinanirira? Dusome twavuze Zaburi 32 umurongo ugira 5. Handitse ngo nakwemereye icyaha canje, sinatwikiriye ukugabitanya kwanje. Naravuze nti ndaturira Uhoraho ibicumuro byanje, nawe umparira kugabitanya kw'icyaha canje. Yesu nashimwe. Twasenze Imana n'aya majambo y'Imana Mana ajize ku mutima ngo tuvugane muri kino gitondo. Ku muntu wese abo waje uno munsi canke amaze igihe kirekire ngire yatanguranye na kinama, umuntu wese ariko araja mu ijuru n'umuntu yihanye ivyaha akabireka, n'umuntu hagize ico bisekana yumva uruhagarara mu mutima akemera ko ari umunyavyaha agaca bugufi agasaba imbabazi. Kutemera kuri umunyavyaha sico kikugira umugororotsi. Oya, kwemera ko wacumuye mu gihe vyashitse ukemera ko wacumuye nico kintu cangombwa, nico gituma n'inzamba itaravuga. Uyu mwanditsi avuga ngo narakwemereye icyaha canje, sinatwikiriye ukugabitanya kwanje. Ndavuga nti ndaturira Uhoraho ibicumuro vyanje, nawe uramparira ivyaha vyanje. Yesu nashimwe. Yesu Zaburi nigeze gusoma hano nabonye vuga ngo umwami Imana yamagabirije guharira. Amen. Yamavyiteguriye guharira. Ntarava ngaha hano Bibiliya ngira ngo uyu murongo twatwaramwiriva ngo kwemera icyaha. Ntarashishikara nigeze kumva inkuru ngo mu gihugu kimwe umukuru w'igihugu yagendeye ibohero, ngo genda rya bohero rya Mpimba dufise ngaha ku Musaga. Hanyuma ngo ashitse yari afise uburenganzira bwo gupfunguza umuntu umwe gusa asigare kuye. Ngo agashikira umuntu ati wewe dosiye yawe isigura iki? Ati nyakubahwa ko murinze nyene icubahiro muza hano ngira ngo ndataha. Barandendereje bavuze ibi nibi. Atego ati woho uwabajije uwashikiriye wese uraziremenanya ry'ubunyakubahwa, uraza akadenderezo kari ubunyakubahwa, bose ngo arabazunguruka. Ageze kundi umwe ari hafi gusohoka ati woho ati kuba nkiriho n'imbabazi z'Imana, ivyaha nakoze ngaha mba naranyonzwe icyaha
igihano cy'icyaha cyane bari bakwiye kumanika. Narabomoye amazu, narafashe abantu ku nguvu, narisha abantu. Ngo umwami aramwitegereza ati rero wewe umeze uko ntukwiye gushishikara ubana n'aba bantu numvise bagororotse bose. Wewe umeze uko sohoka utahe. Amen. Kwemera iki? Muri iyi minsi tugeze mu minsi mibi aho abantu batemera ibyaha, aho umuntu asambana akaguma mu bikorwa by'Imana, aho umuntu aboregwa hariya hanze akaguma mu ishengero akajya no ku ruhimbi, aho umuntu aba umubandi ari mu ishengero, umusuma akiba abo bikorana, mukisharana ha mu rusengero waramwivye waramutaye umukanda mu nda mugabo ugahagarara ariko ararira uriko uraririmba. Waramukoresheje agasanzara n'amagara yiwe agaherezako ukamurira umushahara ugahagarara. Rero hoje ndi umukristo nzokwama ndiwe, vuga icuri ndi umubandi nzokwama ndiwe, nzokwama ndiwe, ndi umubeshi kandi nzokwama ndiwe. Kandi akubarire uvyinjiranye ukayimara n'ukwezi ngaha amezi 6 ukagira amageme mabi ukayibatizanywa, uzokwama uri muri byo. Byo ntivyabatijwe none, ega n'ivyaha vy'ibikiriso none mwisharana abantu bakazododa. Wa muntu uyu muntu aremera icyaha ciwe bica bimushira ahantu h'umwidegemvyo. Bantu bagenda bagowe nta mwidegemvyo bagira kuko baragowe muri bo. Hari utuntu mpora mbona rimwe na rimwe, turabarundi twese, ukumva umuntu afise ibintu bimugoye abariko baramufasha ngo gerageza wiha amahoro, wiha amahoro, ngo kuko ngugumye ubabaye ngo ucuga umugogo, ngo iyo wihaye umunezero ngo nukuramba ngo uraramba. Hari utogomba umunezero none wowe wihukuye ni mu mufuko, ni muri shambire yiwawe, ni hehe aho? Ngo gerageza wiha amahoro. Mbega amahoro barayiha cyangwa barayahabwa? Amahoro atangwa na Yesu wacu ntagira kagero ntazoshira, yamahumuriza abayafise nutayatanaho woya kurwako. Mbega aratakara, kumba aratakara nutayata ntawo yagukura ko wewe, ariko aratakara usamaye. Uko dicaka kinjira amahoro aratakara, uko dicaka ntiwihane amahoro aratakara. Ugende mu bijambo ry'Imana rikubuza, hari abantu bagira ngo urayafise ariko ubugowe nayugira aratakara. Kwemera icyaha. Uyu murongo wa mbere aha turi, hahirwa uwahari ugucumura kwiwe icyaha ciwe kigatwikirwa. Hahirwa umuntu uhoraho adahurura kuhugabitanya, umutima wiwe ntube mu bugungi. Akoresheje imvugo ya kera tutokoresha uno munsi, ngo hahirwa umuntu yahariwe ibyaha vyiwe, ngo icyaha ciwe kigatwikirwa. Byarapfukwa isezerano rya kera, uyu munsi ntibitwikirwa, birahanagurwa, birohazwa n'amaraso ya Yesu.
ariko icyo gihe byarapfukwa n'ibimazi, byapfukwa n'ibimazi. Yesu yaje gupfukura ibyapfukwa, aca arabyuhagira bikuraho, umuntu agaca yidegembya. Kuko ibyo nguko umwaka utashe bwari ubuzima bugumye, ntawigeze abishobora muri ibi. Ibi byananiye abantu, Yesu acaza gukora ivyo. Hahirwa umuntu yahariwe ukugabitanya kwiwe naho yoba arara ubusa. Amen. Harahiriwe umuntu yahariwe ukugabitanya kwiwe naho yoba ari umwigeme yasaziye muhira. Urahiriwe kuko warahariwe ukugabitanya kwawe. Harahiriwe umuntu yahariwe ukugabitanya kwiwe naho yoba ari ingumba atigeze abona umwana. Yesaya avuga ngo nzokuha icibutso kiruta kugira abahungu n'abakobwa. Ndiko ndavuga ibidushikako iyo tubifisa navuga ngo nakarahiriwe. Naho utagira barantunga babashitsi. Hari gihe barava ngo amahera yabo akiri hasi cyane ngo ntagira no gwa Kongo. Bavuga uko iyi ni Burundi ngo arakenye ntagira niki ngo no gwa Kongo, kuko hari igihugu cyabo sinzi ko hari muri 88 byashira muri 90. Igihugu cyabo cyagira ingorane, ugasanga umuntu yagiye gusuma canke yashoye ivyema ngo yadanije miliyoni 10 kuvyema yatwaye mu minwe ngo 10 miliyo. Ivyo bintu ni biki? Tukavyumva tuhagira gute? Ariko hagiye ibintu nta gishasha kibaho. Naho utagira n'ugwi Burundi basi, ariko ukaba wagize gute? Warahariwe ibyaha byawe. Urahiriwe kuko muri ico gihugu igihe bazobumbura igitabo, amen, uzosanga uhagazemo. Eregino nta mwanya tuhafise. Nigeze kubona agatenge ka kera nari mu isoko, tujya mwita ubu ntibakibiharaye, ico gihe bavyita amakanga. Niyo bakunda kwandika ko utwandiko mu Giswahili. Igitenge ico gisanzwe gashasha kwa gakanga hejuru, kagakwebeka ko hejuru. Ndiko ndagasoma mu nakanditse ko dunia ni mapishano. Kweli bongo? Dunia nini? Turabisikanya. Haleluya! Hahigwa umuntu yahariwe ibigabitanyo vyiwe. Hahigwa umuntu uhoraho adaharurako. Kugira gute? Twebwe turashobora kuguharurako ukutagabitanya turavye ngene umeze, mugabo twe ntituruhoraho. Urashobora kugira abagenza hati jewe mwarimu nakani batukundana kandi ye mwanzi neza arakakumenya neza, ariko birengaho Yesu akumenye neza, kuko yaba mwarimu na wewe muzohagarara hehe imbere y'intebe y'amateka ya Kristo. Uwo munsi mwarimu canke jewe nta mikrofone nzoba mfise, nzoba mpagaze duhagararanye. Sindi ko muraja ku murongo iyo amazina bariko baramagara amazina ari nk'ibintu mugunda guhabwa. Reka mvuga abanyeshuri niho umuntu avyumva n'ingoga. Musi wa proclamation iyo bariko barahamagara izina umwana ntabaza haza kuba. Iyo rero bahamagaye uwa mbere n'uwa kabiri bajya batatu ba mbere, hari aho umuntu baba bataramushikako, ariko iby'amaso y'abandi banyeshuri babona bavuga ati vyanka vyakunda uwa mbere ni Gerard, bakaza bumva ntabayewe kandi bamaze kubivuga yanavyumvise ko hava uwa mbere, ariko uwuzi uwa mbere muri abo bana abari mwarimu kandi ababarira ngo uzoba uwa mbere ni ntaka. Nibanga ryo kwande Yesu ni wafisi ibanga ryo kuri twebwe tuzoba duhagararanye na mwebwe. Umuntu wese ahagaze avuga ati si cyonka
nkahakura agatwe. Icompa nkumva izina ryanje rirahamagara. Ko bavuga ngo ayo mazina bazoduhamagara saya tumenyereye ngo baduha akantu kakabuye kari kwizina ngo kandi nta muntu arizi kiretse uzorihabwa. Kano musi mu kazi harabaho tresheri y'amazina. Umuntu agenda gusaba akazi atwaye izina ry'umuntu afise diplome n'abafise uwa gatandatu kandi akazi akakaronka. None sino umuntu umwe yigeze kumbwira ati jewe aho nkora natwaye izina ritari gwanje. Ndamubaza nti none dufashanye gute? Aho imitima ye miragoye ndenda kubarire rero kugira ngo Imana ikobare. Yari mu bikorwa ni kugira Imana ikobare bigende neza. Tego genda ushikiriza akazi mwumva uwo muti ko ari kinine canke ari aspirine. Kuko none uvuze ngo ndaje kwihana mwarimo bareteremi naramutwaye amahera ngomba kugufasha ndakubwira ngo Imana irakobariye genda. No genda uvugana mwarimo Barteremi nimba uyafise umuhera yiwe atayugira naho muganira kubwira ati ndakubabariye akubabarire genda undonderere ugenda umuronderere kuko umuti uri ngaha nyene wacumuriye. Hari abantu bagomba kudondera umuti kwa mwarimu ngo jewe ngo naka ngo mabukwe ngo umukazana genda mubanze mubiheze ko mutaje muzananye none bava kubwira ngo urera kandi uyo muntu nawe batabanje kumubaza ngo bumve ububi bwawe. Hari umuntu murubaza kwihana avuga ngo Imana imbabarire ngo naka ngo naramuvuze nabi ngo azavuga ngo baramuvuze nabi wenyene umengo nta muntu avuga nabi muri twebwe ko mutazananye rero ihana ibindi byubireke niwe bivuga azacavuga ati genda urondere uwo muntu mubanze mwuzuze. None wewe uraramanga aho uri kuraramanga nivyo wangiriye kuko mutavuganye. Uyo muntu arambwira ati yemwe uwo muturarura nturarura nyene. None uje kwihana iki kutagomba kubivamo? Nakwihana biragoye. Iherezo harabayindi inama yo kumufasha ubu byaragenze neza. Uwundi araza abasoma bariho kabisa ambarira nari ndamuzi nkiri kubwiza aho narankorera kera asanga iyo bandungitse mu kigwata tumvirize je ndafise ingorane databuja naramwivye sinyatire yiwe aho rakoresha kuri banki. Abantu n'abahinga kweri narayiganye neza ndagenda kuri banki ndasohoza ibihumbi 300 kandi uwo muntu umushahara akora kuri shebuja ntiwarenga ibihumbi 20. None ugomba kati ngoma Imana imbabarire. Oya ndaguha umuti genda shobuja ndamuzi umubwira uti narakwivye ndakwiba kabiri ndakwiba signature kandi uri mwene data nkaba mwene data ndakwiba n'amahera. None rero narayatwaye ntayongira uzokata muri 20 gatwara 10 kampa 10 hagaca amezi 30 no ko mutwenga. Abaganga ni beza. Ari umudokiteri aje kundaba ajya muri visite aramwe ngo umaze gutega pasi ntinisawa ngo birazane ngo turabe hari kwipansuma murabona umuntu w'umugabo aragira ubwoya ku mubiri kandi nabwo iyo buri hano mu gisebe ntibubabaza ngo busigaze agaca afata ya pansuma basize ko ngo yo narakomye induruko vyamomokana ubwoya naho hano hari hagize ingorane mugabe ivyo kuri we aratarababara ariko ndacaba arababara arakira muganga ivyo atabishobora nashobora kuba muganga impuhwe kimwe kukuvura ikindi mugumye mu mpuhwe ahuha ntukira kuko bavuze ngo igihute
ntigikizwa no kucagaza kuko bwagukereye ko uri muraya wibaza ngo kirakira iherezo haje umuntu agisatura akagifyonda ugakoma induru inyuma yaho urasinzira. Amen. Numvise bimugumiye namubwiye nti ntuma uriya muntu ndamuzi ni mwene data n'umukristo mwiza mu ishengero bikunaniye nzoje kubikuvugira yo atuka bimvugira bizoba bibigire rero kandi nzomubaza ko mwavuganye kuko hari yageze ahantu apana kuza kubembetereza uwo muntu yitwa umukristo uwo yivye n'umukristo none uwo mukristo yibwe umurerekere ngo umukozi w'Imana nutamubaza nzomurondera ndamubaze numve ko mwavuganye ukire mu mutima nawe akizutwiwe yewe kaye none si Bibiliya hayigo umuntu yahari hugabitanya kwiwe icaci kigatwikirwa nubwo icaci gakugwaho hahiga umuntu uhoraho adaharura kwibigabitanya. Mada waruzi ko umugabo washaka kuguharura kuri mwiza kandi uzi kuri mubi wewe yo waruzi ko ufise umugabo ushaka nimba hari abagabo bintekane bakwije ivyangobwa n'umugabo wanje ariko wewe abizi ko kadegeye waruzi ko ushaka guharura ngo ndafise abana ngo umwana wanje mudamu umwe yararirimba mikorari kanaka umukobwa akarimba mu yindi sinbyo twaganiriye haraciye igihe yakishika nka 20 ndambora nti umukobwa wanze urorerere kubwiyumva nsamona nyina raje ngo mbarira ndiki umwana wanje ndamugize ndi harunda kwatse sigwawe none umwana wanje ngo mana ataririmba ngo kandi uwo mwana ngo ava muhira nseze ngo akaja ku kazi ngo akagaruka neza wari kwaravugira nawe n'umunyavyaha kabaye ngo none ngo akoze ivyaha mupfaso sindakubahutse burya wewe mu vyishengero uyu mwana wawe murangana mu vyishengero uramuvyara muhira ariko mu vyishengero murangana ivyo atakwibaririye sije ndabikubarira yagarutse kunsaba imbabazi bigenze gute uwo mukobwa aje azananye n'umuhungu bari kumwe babwira uwari umurongozi wanje ngo twagira past ugerageze ndazi ko nkunda untabare mudushingire ndafise inda y'amezi 2 kugira ngo ntibizoja habona niho nyina yaza ati mwari urambabarira naje kukubaza ibitari ivy'iwanje mbega humenye ivyiwe yama mu mugongo uracamuhetse wewe ntugenda kagenda teramira agatwe kawe uburyo bw'impemu wewe gwirabe ibisigaje ko ngurumva ngo bonije namwivyariye nawe umukwatse no kuri ntigwa urakamuvyara Imana arakoze kumuguha ariko ibisigaye witonde harahiriwe uyu muntu horaho adahurura kwibigabitanye kwemera icyaha bizanira umuntu umwidegemvyo mugaba kukigwako ukashigumako bizanira umuntu gukomantara kandi umaze gukomantara ucumenga uri mwiza binga biranga umuntu acayigira mwiza kandi atari mwiza kwemera icyaha bizanira umuntu ukwidegemvya guharigwa kandi avyemere gutyo niyumvira ko umuntu yocisha amaso mu gitabo ca 2 ca Samuel 2:4 mwabari mu muntu abangutse azamfashe ngomba musome bitari bike mugabo mvuge kuri bikeya igitabo ca 2 ca Samuel 24 umurongo wa 13 2:4 abari hahera 2:4 kuri 13 ugire kuri 17 turasoma mu izina rya Yesu. Yego. Nuko Gadi aja kwa Dawidi arabimubwira
aravuga ati, ndasubiramwo 13, nuko Gadi aja kwa Dawidi arabimubwira, aravuga ati ngo mbega hatera inzara mu gihugu cawe imara imyaka 3, canke ngo uhigwe n'abansi kumara amezi 3, canke ngo hatera ikiza mu gihugu cawe kimara iminsi 3. Niwiyumvire rero uvuge icyo nja kwishura iyantumye. Dawidi yishura Gadi ati ndagowe gose, ni dupfume dukorokera mu maboko y'Uhoraho kuko imbabazi ziwe ari nyinshi, ariko noye gukorokera mu maboko y'abantu. Nuko Uhoraho atera Abisirayeli kiza gihera mu gitondo gishitsa igihe cyashinzwe, uhereye Idani ugashitsa i Berisheba, hapfa abagabo 70,000. Maze umumarayika akibangurira ukuboko i Yerusalemu ngo abageseze, Uhoraho arigarura abuza ivyo vyago. Abari uwo mumarayika yageseze abantu ati, birahaye, garukana ukuboko kwawe. Kandi uwo mumarayika w'Uhoraho yari ahagaze iruhande y'imbuga ya Arawuna umuyebusi. Dawidi abonye uwo marayika yageseze abantu, abarira Uhoraho aterega, ni jewe nacumuye, ni jewe nakoze nabi, ariko izi ntama zo zakoze iki? Ndakwinginze ukuboko kwawe aba ari jewe kugwanya bo n'inzu ya data. Imana idufashe cyane. Nagumaha gumaho nyene somo mungura 18:25 nza kuvuga bike ariko inkuru bayumve neza. Dawidi atanga ikimazi cy'impongano. Uwo munsi nyene Gadi aja kuri Dawidi aramubarira ati, duga wubakire Uhoraho igicaniro ku mbuga ya Arawuna umuyebusi. Nuko Dawidi yumvise irya Gadi araduga nk'uko Uhoraho yavuze. Maze Arawuna agize ngo araraba abona umwami n'abantu baza iyari. Arawuna arenga irembo akubita inkoro hasi imbere y'umwami aramwunamira. Arawuna aramubaza ati, mwami wanje nye n'ingoma, uzanywe n'iki iwanje jewe umusavyi wawe? Dawidi aramwishura ati, nzanywe no kugura iyo mbuga yawe ngo nubakire Uhoraho igicaniro kugira ngo ikiza kive mu bantu. Arawuna yishura Dawidi ati, mwami wanje nye n'ingoma, twara ivyo ugomba vyose ubitange. Inka ngizo z'ikimazi cyo kosa n'ibisekuzo zikoresha n'ingogo zazo mubigire inkwi. Ivyo vyose jewe Arawuna ndabiguhaye mugenzi. Arawuna arongera abarira umwami ati, Uhoraho Imana yawe ikwakirire. 24. Ariko umwami yishura Arawuna ati, namba turabigura nguhe ikiguzi cavyo, sinokosereza Uhoraho Imana yanje ibimazi ataco binkeheje. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga amashekeri y'ifeza 50. Maze Dawidi ahubakira Uhoraho igicaniro, ahosereza ibimazi, atanga n'ibimazi vy'ishimwe. Nuko Uhoraho abona guhangaza ico gihugu, ikiza kirabogozwa mu Bisirayeli. Amen. Yesu nashimwe. Kwemera icyaha birakiza, ntivyica. Abantu bazi ko kwemera icyaha bishobora kubashira mu irindi, ariko kwemera icyaha birakiza. Iyi ni inkuru ndende muzi. Amaze kuba umwami Dawidi avuye aragira intama, yakuye urubega, yakuye isaho y'ubwungere. Amaze kuronka mbere n'abasirikare bakomeye bazi kugwanisha amabafu, ukuryo ibinabiriye. Akanyarigabo Satani aramutera ati, are kugeza ubu rero ngomba guharura biserenge ndabingene bangana. Ushavuga ati amajoro yo waba ati sha nyakubaho, erega reka guharura abantu nabi wawe, reka abantu b'Imana bamwe na nyeneyo, ivyo si ivy'iwawe. Umwami atego kwe ndavuga ijambo wowe ukamvuguruza. Ngo ijambo rero ry'umwami risumbi iryahabu risumbi irya Yowabu.
ndakivuze nabi. Ijambo ry'umwami risumba irya Yowabu, iry'umwami risumba ry'urongoye igisirikare. Arabaharura ngo agiheza kuko yari yaburiwe. Iyo ukoze ikintu bakuburiye ukanka ukagita ndagikora, uheza kugikora, ubwo nyene uca wumva ijwi rikwagiriza mu mutima. Uko niko bimeze. Rimwagirije rero Imana igihe yakora ibyaha by'ubuhumbu, Imana yatumye Yonatani. Imana ifite abakozi benshi, ariko mu guharura abantu ituma Gadi. Gadi acaraza, ntiyaje aciye mu migani, yavuze ati enda kubarire rero ibyaha wakoze birafise ingero. Hari umuntu ahenda umuntu ngo ibi byaha ko ari vya kera, ni vya kera. Icyaha kimeze nk'imbabazi z'Imana. Bavuga ngo ikigongwe cy'Uhoraho cyamara igisha ryari na ryari. Uko bukeye imbabazi z'Imana zamarisha uko bukeye. N'icyaha kitihanywe cyamara igisha. Urashobora imyaka 70 vya vyaha vyawe ukabona biratonze imbere yawe. Myaka 70. Ico kintu nacize muri 98 tumuvuga utumo gikoto. Bamamagariye umuntu kurya kabiri umutambakaza nizi myaka 80. Iyi mitsi yo ngaha yamaze kuzana ugwakanakana nk'ugwinka. Uravye mwene ngaha bimeze ukundi kundu. Haramamagara badashobora kuva aharyamye. Numva ngo uhereye nkiri umwana ne vyangende yuko maze kuba umuyabaga, vyangende yuko maze kuba mu buzu, vyangende yuko aradondagura. Naramusenge ariko namusenge mfise ubwoba. Mbega Mana bwabundi umeze uko, imyimbati yobora, ibiharage vyobora, impuzu yobora, mugabe icyaha cyama kimeze uko. Ntudoge ngo ni cyakera niwe wihenze, siko bimeze. Dawidi ngaho rero azabona Gadaraja tumviriza ku cyaha wakoze kirafise ingero, nawe nutihana kirafise ingero. Vyotebuka ntibizokugwaho, ni uzobikuraho mwibanga ryo kwihana canke muze mugumane. Dawidi bati bihano ni bitatu. Icambere ni bitatu Imana itumye, nta migani nza gucamwo. Kumwe Natani yaca mu migani mu kukwihanisha. Je sinza kukwihanisha uyu munsi, nje kukubwira ibihano uhitango kimwe. Badusomeye kuri 13 ngo mbega hatere inzara mu gihugu cyawe imara imyaka 3, canke abansi bakwiruka inyuma amezi 3. Niko oya, canke uhigwe n'abansi bawe. Nivyo kumara amezi 3, canke hateye ikiza mu gihugu cyawe kimara iminsi 3. Inzara imyaka 3, abansi amezi 3, ikiza iminsi 3. Hitamwo ico ndakubwira uwantu. Nima mwabonye amajambo yakoresheje ngo God ndagowe gose. Hari kugogwa buhoro buhoro n'ukugogwa gose. Umuntu hari mu vyaha abagowe gose kuko niyahaririye ngo avuga ngo nta vyambaye, kandi yaricujije ati none Yowabu yo nta mugaye ubuto ngo ndamurongoye, ntiyari yamanuye, ntiyari yanyeretse ukuri. Wanka bangwe ntiwankazana ndawe. Abo bahungu bafise amagara yo kunigana, uramufata utireka kugwana, ndekura. Mugabo yahura n'uwo mwana wahungu nawe amusumbije ingumvu canke aramutanguye. Ego munda gutangura ajya bayakugiriye nabi. Umuntu ashobora kugutangura ataza kukunesha, vuga atwari haramu. Ba! Hagafora canke uturaso tukanyarika. Utibigenze gute ngo heraba. Kare wamiye bitarabaranka, mugo bimaze kuba ngo heraba. Wanka bangwe.
Dawidi rero yumvira ati ndagowe gose. Ko Dawidi rero hari ukuntu yarafise akantu agendana muri we. Aca avuga ngo muze kuraba rya nyishu yishuye. Hari abantu baciye ubwenge. None muravye rya nyishu yishuye. Mwumva yarasa n'ikibazo yabajijwe. Mbega gukorokera amaboko y'uhoraho naco carimwo. Aranyiganza tebagaho. Jewe nukuri hakaza inzara. Inzara nirubura kigongwe. Inzara ntigira imbabazi. Ntirabanga uyu muntu n'uwa kera yari yarariye ubu sino mugora ntavyagira. Ntirabanga uyu mwana ntavyo barondeye arayagura. Atoya oya. Ati umwasi nawe kunyiruka inyuma ampiga amezi 3. Ndavye na Sawuli imisi ya mpizi ayo nabonye ndara mu myobo ngira gute bangira ku mwanda muto oya nisarisha ngo ndabenga nova hwana kubera ko barampige ati God genda umubarire uti bahisemwo benande ko yamubwiye wenyine ko yakoze ivyaha uti bahisemo korokera mu maboko yawe kuko uri Imana yigarura ntibokorokera mu maboko y'abantu ahisemwe ivyo Imana ita kuhisemwe jewe rero uhisemwe ikiza nici wanda kirungika kandi ngo fye muraraba umwanya vyakoze kuva mu gatondo kugera hariya ku mutaga inyuma ya saa 6 ibihumbi 70 by'abagabo ntushobora kuvyuma nigese no vyumva ariko abo vyumva bariho mu gihugu jejwe abantu baga ibihumbi 70 ukabona ni mivyimba kandi atamwanya uhaciye Imana iraraba kuko Dawidi aravuga ati ni Imana yigarura ikirigarura ibwira mu mareka tewe gezaho banzororeye ndabona ko urakaze gezaho barahera mbona uhavu baheza mu kanya gato umumarayika n'umupolisi akora ivyo yabwiwe na shebu uja ntambabazi ku mumareka zibayo kandi agize imbabazi yo yaguye n'Imana igutumye ukanga wovuga ngo wayumvi barigita atarahagarika ngo kandi abantu Imana yamuhagarike ari ku mbuga y'umugabo Arawuna ata imbabazi z'Imana ntituba tukiriherega n'imbabazi z'Imana. Hanyuma rero ngo umumarayika Imana imubwiye kurindira amaso ya Dawidi acaramubona. Dawidi acarihana rero kandi neza mu muryango wa Dawidi nta muntu n'umwe yari yavuyemo mugabo batwara abona n'imihindi igiti acarabwira umumarayika ati uhoraho ngenda kubaza ijambo ko ndakubonye none wewe kuri kurarigita abantu izi ntama ziriko zirarigitwa zihowe iki sije nacumuye rero tuje inama nimba ushishikara hera mu muryango wanje kuri jewe no mu nzu ya data erega nije nacumuye aba bantu nibazigamwe bazize ubusa yemwe aho ntiyihanye nakoze ivyaha ngasanga inyishu y'ivyo vyaha ibaye ku bandi ntoriko baragira ingorane vyonyorohera kuba ngo ukuboko kungwaye twama turondera ukuboko kumugisha ko ariko gutumbera ariko ukuboko kw'ingorane kwigigweyo. Dawidi aratura neza hanyuma ro mu mareka ati bo ko wihanye rero igihe cyose habaye ivyaha haba n'impongano hasezerano rya kera uteza gutanga ikimazi twebwe ikimazi dutanga dupfukama imbere y'umusaraba dupfukama mu maraso ya Yesu tukatura ivyaha vyacu nta bindi bavuga ngo zana amahenga nuku kugira ngo wemegwe oya ico kimazi n'umutima wawe mugabo Dawidi ngo acaragenda kuri iyo mbuga ya Arawuna atumviriza Arawuna ngo amukubisijisha ati yo umwami agendera n'urugo rwanye ndahumiwe mbega gomba iki ngo acaragenda runama kubita inkoro hasi arunama ati ndababaza banye n'icubahiro mbega muje kugira igihana ati nje gutanga ikimazi ati ndagiriwe ubuntu koje gutanga ikimazi hano rero ikimazi ngico inkangizo kandi inkwi nibi vyahora bizizirika izi nkwi ngizi ucutanga ikimazi kandi nyakubahwa uhoraho
akwakirira. Dawidi araraba ate ndacumura impongano ikava ahandi, mbega noba nihanye, mbega woyonyakirira. Namwe niyumvira ariko ndigaya amajambo, mbega Arawuna ivyo yarabikoze kugukunda umwami canke kubwoba bwiwe? Dawidi ati ubwa mbere naharuye abantu kibicaha, aho ngereka ko gusahura uyu muntu naho bizoyibaye bibiri. Ati pu ehumviriza Arawuna ugize neza, ariko sinshobora gutanga ikimazi imbere y'Uhoraho kitagira ikintu kinkereje. Ngire ko keneye kugwa nico nshobora, ariko ndaza kurara isuka n'umusi ntayo nza kuronka. Ngire nkore kino gikogwa, ariko muri uku kwezi amezi atatatana kurikira nta mpuzu nzogura, nta kaboga nzorya, ibyo birankeheje. Sinshobora gutanga ikimazi kitagira icyo kinkeheje muyo nivye. Niko ndavuga ngo kwemera icyaha bizanira umuntu guharigwa, bizanira umuntu gukira. Yesu nashimwe. Narakwemereye icyaha cyane, kucicarako ntacyo bimarira umuntu. Kandi avuze ngo rega Jesse ndi umunyabyaha, ivyo sivyo bituma ataba umunyabyaha. Reka ngirengenze kunyarutsa masa simave ndayatwara jewe nyene. Nari gusoma muri Yeremiya 8:12 avuga ngo fa kwemera, fa kwemera uko byagenze. Kandi Imana itubwira ngo twemere ivyisanzwe izi. Cyane ubwira ngo emera, urashaka kwemera ibitari vyo. Ndaguteye ubwoba, ariko Imana yoyo ivuga ngo fa kwemera ko wangabitanijeko, fa kwemera ko wancumuyeko. Emera naco bikugira atari cyo bikugirira kandi ciza. Niko Yeremiya yavugishwe n'Imana ntituhasoma, ariko aho Yesaya yavuze no hasoma igice ca mbere umurongo wa 18. Yesaya sino hareka. Iyo umuntu yakoze ivyaha aba yatase n'Imana. Ushobora kuba wanye neza n'umugabo n'umugore canke n'abana banyu canke n'umukozi canke n'ababanyi, mugabo ukaba uri mu gutata gukomeye n'Imana. Ariko Imana ntigomba ko bigumuko. Hoya rimwe murongo wa 18, enda nimuze twitature nikoragize, naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku bizokwera dere nka sheregi, naho byo tukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. 19 nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu, naho nimwanka mukagarariza inkota izobarya, kuko akanwa kanje Uhoraho ariko kabivuze. Yesu nadutabare. Haraho umuntu atata n'Imana. Abantu barakunda gutata, tata n'Imana bakaguzuka n'Imana. Imana iti ibintu rimwe sivyo, inyungu siyo, rya bikuryame kare ibi umuntu w'Imana ntabibamwo. Akanga abantu ugasanga nakivuze mbere yabaye nka Mukaroti. Hagira ngo Mukaroti na madamu yumvira ko, kandi mweshengera abantu nk'abo barabaho. Mwisi ntiyagumyeyo, yaraje. Kandi iyo bariko baraja ntari karajayo ntashikayo. Natanze akarorero mvyo kuri umuryango nza gucambo nuriya, kandi harya hari uwundi uyu ndawureke, mugabo tukaca duhura je kugura kumeze uko demarche kugenda hari, mugabo ndaze ugasanga gucira ngaha iki gice cyo ngaha kiraba mururiya. None ubwo utagomba kwihenda wovuga ngo hango ngirenje nja hari, kandi amaguru ari hari. None nja hari kandi umuturi hari. Hari abantu bameze uko mengo baraje, ariko isi irabagumya, biranga kwibarekura, biranga ko bibavamwo. Kuja mu ijuru arabigomba,
no kuja mu isi ngo mbere nk'aba mu isi arabigomba vyarase kwaca urubanza. Umuntu umwe yaravuze ngo nanga uburorero kuraba abari hafi n'aba ingo mwabavuga butumwa ingo mwebwe babiri nanga uburorero kuraba abagabo babiri. Jewe ndi umugabo umwe, aba bantu bene data turakundana bose. Muriko muravyumva? Sukwera ari ba mwarimu yanavuze bene data nanje ni mwene se nkabo. Kurya na mwebwe bimeze. Uyu tugaca duhura rero. Tugahura nkamuramutsa nimba nguku nk'akarorero. Uyu atari ko none aho wavugiye kandi je ndafise isezerano kuri wewe wambariye kuzoza kunturamutsa none kutaraza. Uyu ati reka kuntanga ijambo ahubwo yavuze ko azoza iwacu. None mwene duzoza ryari kandi ndi hagati y'aba bantu babiri kandi hose ngomba kuzojayo. Rero ndiko ndavuga ngene umuntu ava mu isi agatera agenda canke bikanka. Jewe rero abantu bose ngene bavuga ngo urumva ngo gukizwa ngo nokizwa ngo mugabo ngo rega ngo nabonye nibabimenye ngo Yesu aratugomba kandi turacari mu isi ngo n'isi iratugomba. Yesu arakwega na Satani agakwega. Siko bavuga abantu. Iyi mikrofone ngenda ndayireke murambabarira abataza kunyumva. Aba ni babagabo babiri bagomba konja kubaramutsa bose kandi bidakunda ko ngira y'umwanya. Urakoze cyane. Mbega umushahara ubanza ninde? Inde? Jewe? Yesu abahezagire. No kuvuga iki rero? Jewe naho aba bantu bankwega. Bo bafise inkobezi zingana iki? Uwo ngomba kuja kuramutsa nja ndamufasha. Iya kwega jana niyo nja. Uyu ndamwiyaka nkaja hariya. Iherezo kandi uyarandekura nzoza hanyuma reka ngende nzoza ho gitugende hariya nzogenda hanyuma. Muri aba babiri wonja gufasha ni waza kuntahira. Ntushobora kuvuga ngo isi yarase kundekura niwe wase kuyirekura. Niyo wishira Yesu acagugira ati ngo erga inkomezi nije ndaziguha gumuza. Amen. Haleluya. Uragomba gufasha Yesu nk'uwo mukurikira cyangwa umufasha Satani nk'uwo mukurikira? Uragomba kuguma aho nyene uzohanyuka. Erega uzohanyuka. None abakene bavuze ngo inzira zibiri zananiye iki? Ifise ari komeye ariko inzira zibiri ngo vyaranze. Nawe herezo bizokunanira. Aha dusomye ngo enda nimuze twitature mwebwe twatase niko waragize. Naho ibyaha byanyu by'abatukutuku bigasa n'amaraso canke n'agahama bizokwera imbere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Nimwemera mukumvira muzorya ivyiza byo mu gihugu. Ariko naho nimwagarariza mukanka ngo inkota izobarikata. Ni kwa kanwa kuhoraho kabivuze ntabwo ari Gerard ndiko ndabivuga. Ndiko nsubira mu vyanditswe ngaha. Ni wawe niko vyanditse mu cyo gitabo ci wawe. Nimwemera mukumvira
nimwemera tukitatura, nimwemera ugahitamwo ukagenda iyuja cyangwa naho. Hari igihe Yohana yivugisha mu kizinga cya Patimo, konja cyangwa bira, kura akazuyazi, udakonja ntubire, isi muri kumwe, iby'Imana mukaba kumwe, Imana ivuga ngo genda kudahwe. Simbona ari umuntu Imana yodahwa waheza asubira akamwegeranya, ntavyo numva. Vyoba binaniranye, vyoba bigoranye. Tuje guheza bene data, amajambo barayareka ntibayaheza. Rukavuga ku mwana w'icangazi, ivyo turabizi, ingene yisubiyemwe akihana kandi akakigwa. Yohana avuga mu cete ciwe ca mbere, gice ca mbere umurongo w'8 kwera kuri 10 avuga ngo nitwatura ivyaha vyacu. Imana niyo yo kwizigirwa, nta muntu wo kwizigirwa. Hano wo vyaho turira gaca bivuga, ariko Imana yo kwizigirwa. Ivyo bituma iduhari ivyaha vyacu ikatwoza ahubwo bateye kwacu kose. Yesu naduha umugisha. Hano Yesaya rero aca yerekana ingene umuntu w'Imana yarakwiye guhindishwa agashitsi n'ijambo rye. Ntushobora kwihana ijambo atacu ryakoze muri wewe. Hari abantu banesha ijambo ry'Imana akaryumutsa akanka kandi avyumva amagogo yabayemo kandi ayafise. Yesaya hano 6:6 umurongo wa 2 hari ijambo yavuze ibintu byose n'ivy'Imana. 6:6 umurongo wa 2, kuko ivyo byose intoke zanje arizo zabiremye bikabaho byose niko horahagize, ariko umuntu w'imbahazi afise umutima umenetse agahindishwa agashitsi n'ijambo ryanje, uwo niyo nzohoza kwijisha. Hari abantu batanyinyuka, ariko nkabuze ngo umuntu w'imbahazwa ijambo ry'Imana rimuhahaza, rimucisha hatagomba kaca, rimwambi kuko atagomba akavyemera, rimusokoza uko atagomba akavyemera, rimusiga uko atagomba akavyemera. Ariko murantegera, riramuhahaza. Ubundi yagati oya uwo mpumwidegembye kwidegembya birahari, ariko kubw'ijambo ry'Imana rimaza rinjanaho ntagomba, mugabo ko ngo ahindishwa agashitsi n'iryo jambo rikamutera ubwoba, akumva ko ari ikintu kimaze kuri we, nguwo ahinda agashitsi agategurwa n'ijambo ry'Imana. Yesaya avuga nguwo niwe nzohoza kwijisha. Mugabo kwigira ngo nukugagara gusa ntaco imarira imweme ivyo, eka ntaco imarira imweme. Hari abantu batemera ivyaha mwarasomye mwitanguriro, uri kuraraba Adamu na Eva ninde yemeye ivyaha ko bari babiri? Nta numwe, nta numwe. Nta numwe. Ati Adamu wewe vyagenze gute? Je ndi mwiza, ntuzi imyaka twabanye mwitongo, nari bwagire y'amagorwa n'uyu. Iyo utamumpamana mba nshera haco twari bwapfe. None Imana ari yamugiriye nabi kumumuhagaye. Oya, hakuvuga ati nagize amagorwa birangora, naho yabimuzaniye uwo mudamu none ahivya. Bamwe mwabaye mu gisagara nshobora kuvuga ivyo mutazi. Uwo kwamurira inkoko y'intobotobo n'inkoko y'intobo, inkoko y'intobotobo n'inkoko y'intori, agatereka imbere yawe naho buhumirije, akazana inkoko utabona, ukakira urutori ugahekenya kuko barazihekenya, agaca hengera utabona akongera akazana inkoko y'intobotobo, wosemura hanyuma ukamira. Aho Adamu ntiyabona ko ivyo vyamwa ari bya bindi yari yarabujijwe, aravyemera. Bati Eva woho ibintu wakoze nibikati, jewe nagize amagorwa hari yari nahuriyeho n'inzoka. Inzoka niyo yampenze. Izo nsiguro ntizasubije inyuma ivy'Imana yateguye kubakorako. Kubw'imbabazi z'Imana aho dategwa bazocumura hanyuma hari uzobagwa amaraso yiwe agaseseka, abantu bagaharirwa mugabo mwebwe ambariza isato mugende. Ega niho twakuyiza isato twambaye, ega twambaye isato gwera gwirabura n'urusato.
kuko igihe twaza ubwa mbere ntavyo twari twambaye twakwegewe n'uyu muntu yakoze ivyaha kandi ntiyavyemera ntiyihana. Mu Mana uko yavyubatse nuko nyene imbere mu muntu ndahejeje ntabinosoma imbere mu muntu ibi bintu bitugora bitugirira nabi bitwishyira mu mutima iyo cinjiye hari ivyo gikurayo nicinjirayo ngo gume umeze kwa kundi wari umeze oya. Mariko 4 niho muzobonera ayo majambo ngo ababibwe mu mahwa ariko arasobanura uwo mugani yavuze ngo n'abantu imbuto zabibwe mu mahwa ngo n'umuntu ashobora kuma amajambo y'Imana mugabo agasanga harajemwo umwitwarariko w'ivy'ubu bugingo n'ibintu byo mu isi ibi nabiriye ngo bikinjira muri uwo mutima bigaca binyoha rya jambo ntirica rivayo ngo mugabo rikabikirumbirane niko bibiri ivuga. Ugiye mu murima w'igori ugasanga byose birahetse mugabo ugafyonda ugasanga nta kirimwo vyabaye ibirumbirane bifise ingingo z'ibigori vyarahetse nk'ibigori ariko kiya kintu cyo mu mugongo nta kintu kiriyo kandi hovuga ngo ntaco ngo naho bitahetse ngo nahatavyagiyemwo ngo umurima wanje wari ufise ibigori bivyibushe ngo kandi amababi yari meza kandi byari vyirabuye ntibikirabure bihetse amasaho atakintu kiriho nukuvuga ngo iryo jambo ricariba ikirumbirane muri uwo mutima. Iyo Satani yirijemwe ibintu hari ibintu muri bwe duca dutakaza. Ezekiel acavuga rero muri 33 ngo nzobakuramwe umutima ukomanda ingibuye mbashiremwe umutima woroshe nk'inyama. Ico ni gihugu c'Imana si ca pastor canke mwarimu. Nzobakuramwe umutima ukomanda yangibuye mbashiremwe umutima woroshe nk'inyama. Nzowamija amazi meza nzobaha mpemu wanje n'amasezerano meza akomeye. Dusenga Imana tugarukirize ngaha ibisi bike none musi tuzosubiraga yemwe ibi ni bikeya twunama imbere y'Imana wowe uvuga uti aho vyabereye ndagomba kwihana ndagomba naturira Imana ndagomba ntunganye ubugingo bwanje na Satana maramare ndaguhaye kazi ndaguhaye kazi wagize neza kuza ndaguhaye kazi wewe uhindishwa agashisi n'ijambo ry'Imana ugifise umutima ushobora korohera Imana ndaguhaye umwanya ndaguhaye kazi